gukomeretsa k'umutima bikena byinshi basangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka kugukomeretsa k'umutima shaka kumenya ukuri araba ngaha rero shaka kaba n'icaba niwavuga sare arasara niwavuze ati naka ndakurungiye ushake witabe kadave ahita ataba kadave asara n'ugusara apfa no gupfa canke tumuhindura akabwa canke akayaha oya bafite ikiyumviro iyo Jasmine uze gutongesera uvuga yuko ushaka yuko aca atwara inda hamejo nzokwereka akantu nikorera. Yes. Ivyo muvuze ahubwo nyene bica biba inda nimba ari inda y'amahasa ninda ari inda y'ubushuri ico watuye nico kiba. Yes. Uyu muti inyo ifundi urawuzi. Yes. Nta kindi kintu numva yoba atari uko yutwara inda kuko niyamara gutwara inda umugabo wese agiye mwihakana. Beko mu nguguma kubishira muri kazoza bikore bibu nyene mwiri joro kugira ngo ejo mu gatondo nikorera akantu kanje ku bwenge. Ndagiye ahantu urabona shushe nk'isafu y'amazi. Mbiriza rero umuti ni wa wundi nye tora ukoresha uko shaka nimuvuze ati ipfa arapfa nimuvuze ati ebana uno munsi wirigura umusazi aba umusazi icyo ushaka nico gikorwa wewe rero ugerageza uburyo bwose umuhe kugira ngo amukunde nkamwe yo gutuma amazi ucushira mu mazi ebana uzoba wihereje uyu nyene ni wa wundi nyene inyo ifundi. Ndagufitiye amakuru ashushe. Uzi ko amusheri wa Kanyana agira pe hanze azi. Icyo gutangaza rero Kanyana yanyizeye ambwira yuko niyo aje gutegera umusheri we kuvuga cy'indege tuzoba turi kumwe. Kagira inkuru rero. Dirire nakuntu wa musheri wa Kanyana na Kanyana woca ubacunganisha kugira aba umusheri wiwawe. Sara oya kwera Sara jewe yongeso ntayo fise yo guconganisha abantu yanyizeye je na nyene turakadasohoka kiri baconganisha habaye Sara ivyo ntibishoboka. Ikidashoboka kuri izi ni giki? Koresha ubwenge zamubwira ubwenge ikintu kidashoboka ni giki kuri ivyo? Sara ivyo bintu byo kumbwira ko jewe no baterana ntabyo numva muri jewe. Ndafise umuntu afise umufumo wanje yitwa Ciza siyo bigira karavyo jakwe wowe no musheri wa Kanyana ukashumuigarurira Kanyana gatazira yoye ndawagize nimukunezera. Sara ho kurangirije wabonye hehe umuntu yofata umuti akawuha uwundi muntu abantu bari bikundaniye bakaca bankana ivyo wabibonye hehe? Nyemerera gusa n'ubu nyene ndamurondera Ciza nakantu yifyondera hama umusheri wa Kanyana aragwawe tumia akiri. Sara ubwo umbwire neza na neza yuko uwo muntu abishoboye. Uravyiyumvamo Sara nimba basi bikunda navyemeye. Iri rero ni Ciza ndamurondera ifone gusa
urumva we abana bose mwakuranye baronka aba diaspora we nawe ugitema amugira ubwenge yo tugende muga urakoze cyane ndamwica oya Nora afise ibibazo by'ibintu uyu afise iyo ngwara y'ibifukunyu gusa ntube wamaze kwandura ibindi bigwara ndafise ingwara y'ibifukunyu n'ukuri ndashaka mufashe kandi muzoba mukoze cyane mwumviriza Nora afise ibibazo byinshi igihe muri Amerika wari ufise umukunzi ngaho wakunda kumuha amahera kugira ukore projet nini ariko amahera yose wamuhaye yarayariye kandi nanacuma afise agisigaranye kandi ubandanye umurihisha azokwica muganga ndakwinginze ureke kumubesha kuko ubwe turakundana cyane kandi ndanamwizeye yuko ivyo namutumye gukora yarabikoze muganga araba neza uramwizeye yego cyane muganga ko turakundana raba ngaha Jasmine, yes ndashaka kumenya ikintu kitumye unkora ukazina nibereyeko kajya kazi niko kamijya muri rasyo niho kanyambika niko kandisha nkene agacapati ndakajya kubera aka kazi ndasabye umbwire niko byo kumbarira kugira ngo nibandanize akazi kanje bari ndambi yaba warundi ntibari kunyihutisha nkuko kubanza ukanyumviriza neza icyo ngoma ndakubwiye sivyo hari gihe byo bari ibintu bigufitiye akamaro gusumba ibyo urimo binadamu bwana bisumba akazi k'igipondo ndiko ndifatira amatafari wowe nashaka kurara mu cyatsi amatafari igihumbi ngaha imbuga yose nkayifuta abantu bose barengana bavuga ati kudo chapeau monsieur wakoze umuti mbwira se byo kubwira je nibandanize akazi kanje nibereyeko mubonye nago mbanze kubwira boss aze kumpiga avance y'igipondo nze kuraba rukundo hajyanye hera avance nikubiti bari ndambi ariko witegereje nk'amashuri twiyize ubona ko kwiranye na kano kazi vyo umva kubwira ikintu kimwe abajene bese bo muri no myaka barihindira kintu kimwe bibaza ko buri muntu wese yize ishuri akarihenza ko acagenda muri leta kwicara mu biro gukora mugihe ibindi bihugu vyovyo uwejeje ishuri apambana n'ubundi buzugira ngo yugurure company ishobora kwakira abandi bagenzi be bize ishuri biganye akabakazi bagahemba ubu nanje mfise ibyizere ko kigipondo ndiko ndakora gishobora kumbyaramo company ngakora amamodoka nkakora amamoto company ngatura abantu mu isite nkagenda nkabakazi bagakora bisigura iki ndagusabe ntungayira akazi hano kazi ndagakunda siri bupe ndagakunda sample sa udasubira kandi kungayira akazi kanje ndagusabe ahubwo mbwira cyakuzanye zo kumbwira hama nibandaniza akazi kanje bari ndambi umva ndakubwira ikintu kimutarutse kandi ni naco catumye nza kukurondera nihuse okay ni kuvuga iki uramubona Kanyana urazi ko ari wowe wamukurikiranira ibintu hafi vyiwe
mushiki w'umusheri wiwe yamutumye kumuronderera umukunzi rero acashima kubwira wewe nemuka jewe ahubwe ko nzijejwe kurondera abantu bazimiye ndabazimura uwo mukunzi we yatwawe n'uruzi tugende kumurondera iyo gwamutwaye yaguye muri Tanganyika uwo mukunzi tumurondera mu buryo nyabana nari nzi yuko neza na neza wize amashuri ukayamara none sanze uri kijuju wagiye kujujutira mu ishure urumva niko ndakubwira umukunzi no kuvuga ko utumva icyo ari cyo umviza barindambi urumva uwo mukobwa ari muri Amerika ashaka umukunzi mukundana bakinjira mu rukundo binashitse bakatwarana Jesus kuva ryari mu mico y'ikirundi abakobwa baresha abahungu ubu rero jewe n'ubukobwa bandeshe bankwe bahitanga inka muhira ivyo bintu wabibonye mva Jasmine nkubwira ivyo bintu ncenda ndabitahura nibwo maze imisi numva ngo ba diaspora ngo barongora abahungu bo muri Afrika ngo akagutamwe inota akakugira kagafirizoni akagudutamo indani mugabo ukaba nk'umugore wiwe project ntavyo nemeye kandi isha Jasmine je ndafise umukunzi wanje nkunda cyane my everything my gunira na misumari my sima Dangote my swagara my koroto everything is my wife bari ndambi umviriza reka kuyayata urabyumva ujye ni wazoshobora kuguhindurira ubuzima bwawe urimo muri kino gipondo uranyumva bakubwira nta kintu nakimwe kuri no sinubahiriza akazi kwanje sanzwe nkora abo gendo barangire musaza ubarangire inshuti zawe je ntavyo ndimwo ndibandaniza akazi kanje ndagakunda kandi reka kongora nkene kuri ante igihumbi bari ndambi umviriza ndahejeje ntavyo nkene ndafise umukunzi wanje nkunda cyane ico nshaka arakimpa nimba ngomba kujya ka party arakangurira nimba ashatse kujya gasosiso nimba ashatse kunywa porasa arayingwe ivyo vy'ibiti wawe gendo murangire musaza wawe ntavyo nshaka ndakwiyamye ndafise umukunzi wanje sinzi kuri kuranyumva bari ndambi gendo barangire mushika musaza wawe bari ndambi ubuzima turimo ngaho gatumba wobona bukuneze ubuzima turimo uravye ahantu tuba naho turi naco bikubarira bona buno buzima bukuneze mushikanje ivyo bintu urambwira sindavyumva kuva mu gatondo nazindukiye hariya mu gipondo gufyatura amatafari inyuma ya saa sita mfata akayira ngenda mu ndimiro kuja kubagarira imimbati none ubu ndiko ndashika hakumana utwo warondeye ngo fungure uri kumbwira ivy'ubuzima ubu buzima dutegereza kubwihanganira uko nyene bumeze kuko ngo ntahantu Imana idakura umuntu none uri kushaka kumbwira ibiki turarya ngo tutajya ibintu bihambaye n'udufaranga biruka kuri Bujumbura aho biruka kuja guhagararira ibintu by'abantu nagenda tukota mwana wo kurima ubu tuko turarima ubuzima buzohinduka mushikanje ivyo Jasmine yakubwiye wavyumvise gute naco byakubariye kumbe Jasmine yasanzwe nanibereye kwifyaturira ambwira amanyanga yiwe acava yashaza no gamera kubikubwira nawe shetani ibilisi umva nakubwire mushikanje maze imisi numva n'abakiriko baririmba baba diaspora kuturongora jewe sindi umukobwa nkobwa ngo ndongogwe rero jewe ndakubwira ikintu kimwe ndafise nkunda cyane Nadia wanje ndamwikundira rero singomba ikintu kiza kintandukanya nawe ndabasaba ivyo bintu reko winyinzamo kandi n'ukuri kw'Imana mushikanje uratse ko twikundani ibi bintu nje navyo shaka aba diaspora ne barondera basaza we je navyo ngomba mbiza mugo ndakubwira rekana nabona ubukobwa bwa hano kugatumba naho buzogushika nabwo wane naho bwishika none nawe uzi ko buzogushikana he rekana nabwo bakubwira ikintu kimwe buke bushikana umusiba ku mugenzi
ubwo mukobwa uri kuragaye nibwo Imana izokura hasi ishire hejuru nkuko Dawidi yamudugije twizeye ijambo ry'Imana ryonyine ndagusabe ntusubire kumbwira ibintu ntumva uratse ko twibereye imfuvyi kuva abavyeyi bapfuye tutigeze tuvurugana iki kitaduteranye ega amahirwe y'umuntu aza rimwe mu buzima ntaza kabiri ubuzima wowe ubona turimwo kwari nishaka ko buhinduka tukava hano hantu turi ugahindura ubuzima ndavyanse ibyo barambwiye sawa je nta kundi we niwe nziga ko ubuzima ni buri musaza wanje sigaranye imbere n'inyuma ni wewe none ivyo mahera guhanura ukora byaha nta kundi reka tubandanye na buno buzima bwo ugatuma Denja ni wewe simbona impamvu womagarika kuko naraguhevye ubu rero nagiye ibongo kurondera ubuzima cyo usigara gukundana n'abandi bantu kuva aho mviriye ibongo waje wahindutse usigaye umuhuni sindagukunda nakare nkunda abandi ndambi wanje ariko ubu ico umenya cyo kimenye ko je ndakunda ndakwiyamye ndekura sindagukunda ivyo yakubwiye Imana navyumvise ariko tuzomuronka tu we ntugire ubwoba tutampata tu familia ntahazoducikira kuko dufise inzira zose zo kumuronka mukunzi wanje nkunda cyane niki cyatumye uza muhiri wanje utamenye kuza kunza era ko mugasanze atari hone mba nakwakiye nkumva nakuzane n'agakembo habiri kenyera ntuzusubire vraiment bega amakuru yanje ni meza hamasheri byabaye ngombwa ko nza ndicare kugira ngo ndakurindire kuko nari ndawukeneye sawa rero nako twoteranira mu nzu tukava ngaha hanze oya reka tugume ngaho kuko ndiko ndihuta ahubwo narinje kugira umuyamare ya wa mufundi arayashaka mukunzi wanje ikibazo cy'amafaranga zigari ikibazo kinini cyane kuri cyo nutafarana navyatu imvura yaretunyagiye twose ubu rero unyihanganire nkomeze kwibuka uwo mufundi ugende umupanga Sheri ubwo bukiri bwawe bwa misi yose bwandambi mbega urazi neza wa mu ex wanje Denja ko yari yaje arambwira neza dusubire tubandanye urukundo ariko ndamwankira kura nizigiye wewe nyene bari ndambi wanje none imisi yose ngurakenye ndaba abandi bakobwa bafise abasheri usanga babasohokanye ahantu hameze neza bakabagurira impuzu zigezweho amavuta mugawe nta kintu na kimwe ariko je narakwihaye wese ntacyo ntagukorera no ushaka ndakubwire sha ubukene bwagiye bwandambiye mbere kandi yigiye umukene n'ivyizigiro biracyane ndizera nanje yuko azogera ngura imodoka yanje yo gutembera
aho hose ushaka nkazagutwara, ariko ubuzima ni ikintu utari bwipangire wenyine ubwawe, ni Imana ibupanga. Nyihanganire, ni ukuri ko Imana ibyo ushaka byose izabikora, aho ushaka hose bakazagutwara. Ubwo buzima bwiza nizo ukeneye kwambara, nzohora ndazikutangasha. Umva, niwaronka amahera uzondondera.